histoire ni wowe uyizi, ni wowe uri main, ni wowe uri umutwe, ni wowe ibyo bintu twebwe ntacyo utaruzi. Iyo wowe utari kubivuga twebwe ntacyo utari kumenya. Ikintu nibuka nuko bajya abantu bose ari Melanine ari Fernando twe twarakoranye bose bakiri muri entertainment ya nuze ya comment il s'appelle DB. Voilà. Bari muri jya avant même yuko dukora n'indirimbo twakoze kandi ari indirimbo nziza nuko habayeho amanuze menshi abantu batayimenye. Deja nimbuganira na Endomike, natangiye gukunda bajya abana iyo kontre yo kuza kuririmba nabo itaraba. Moi je croyais ko ari abagande iki niki parce que baje na style yiwabo. Ndio uruzi ko ari Endomike yabakoreye ijya ndirimbo. Yeah. Niwashaka ubaze na Endomike namba gititu abo bana ni gute. Endomike arambwira ati ega nije nabakoreye indirimbo. Ndavuga ati what? Urumva? So ntituze turatwagwa ni shavu byinshi. Antuka ndakubwiza ukuri, waraje muri Bantu Boy ndakwakira neza, turaganira amaproje menshi. Sinzi yuko hari kibije nigeze ndakuvugako. Oya nane mwigeze bikora afise. Ese kuri jya ndirimbo wigeze wumva ko na jingo ya Bantu Boy? Ko wavuze ngo je ndiko ndaba profeta. Ijya ndirimbo yabo warumvise wumva ko na jingo ya Bantu Boy bya vrai? Yeah. No tuvugisha ukuri. Warigeze wumva na jingo ya Bantu Boy kuri jya ndirimbo yabo yatumye ba blowing? No. Yakoze wehe? Sharon yakoze wehe ijya ndirimbo? Indirimbo ya kwa kose nyinshi. Indirimbo yatumye ba blowinga, indirimbo batumye ba blowing. Yoba away. I'm not sure. Don't get me using away. Jewe away niyo nawamenyeko. Nimba ariyo yatumye ubamenya, niyo yatumye abantu bose, antuka abantu bose biinteresa. Iyo ndirimbo yakorewe he? Yakoze nani? Petit Endomike. Oni yekore he? Donc sur muri Bantu Boy. Okay. Urasi procedure zabaye kugira isohoke ntavyuze. Ntavyuze. Je ne sais pas. Ntavyuze. Rero ukuramvuga ngo yuko ngo jewe ngo ndiko ndagira ukunuku no. Ariko vyose je ndabitahura kuko umuntu ashobora kuba afise ishavu. Ni nkuko jewe umugore wanje muzane iki bishobora kuba iki mugabo ntushobora kwakiza directement ukunuku. Bajya ba bro twakoranye indirimbo yuko ndabemera. Sinashwazise ngo naka canke naka, no.
urumva D'accord. wewe wajanye n'ibishobisho je m'en fous y'uwo umuntu wakunda kijya gihe moi je m'en bats les couilles je m'en tape je m'en bats les cacahuètes ariko guza kunyagiriza ngo jewe ngo nshigikiye sheri je ndabashigikiye bose ni mwebwe mutuma habaho amacakubiri cyangwa iki je ndabashigikiye bose uranyumvaga sheri D'accord. je ndabashigikiye bose mugabo wewe wagiye ngaho paske stati wanje nanditse ngo naka where are you woko wabitahuye uvuze ati uyu arikote no nashatse ni challenge ni weko baruko baravuga uyu anyi wewe nawe uri hehe ukibitahura ukundi ucugenda uvuye je nta mutima mubi sheri nta mutima mubi mfise kandi nawe urabizi waraje no muri Bantu Boy ndakwakira neza turanavugana neza turagira ama projet menshi avant ko utaragira ayo maskandal uravyibuka Ndavyibuka. comment est-ce que ushobora kuvuga yuko ngo ujya n'umuleje ujya n'imbwa waravuze ko ndimbwa waravuze ko ndimbwa waravuze ngo je sais pas ngo baba comment est-ce que ushobora kujustifier jewe ari ubwa mbere ujya muri stade tuhuye nakwakiriye neza ukacugenda neza hama wewe après ukacuza kujustifier nabi c'est quoi ça Niko navuze ati mbabarira. we nive okay ukuya kukubabarira iyo nari kuba nta kubabariye kuri inuzenya anye ninde yakudugije ni Linda baby ni yakudugije nari kubwira abantu bose ntibakuduze ariko urabona na DJ Mario turafite n'ikibazo mugabo ye nawe nyine yaduze c'est pourquoi yaduze iyo nari kuba mfise umutima mubi nari gufyonda buto ntibaduga abo bantu je ndi umuntu nkunda amahoro ma petite sœur je ndi umuntu nkunda amahoro Yeah. rero ntihaza abantu baducanishemo des histoires. Moi je m'en bats les couilles, c'est des histoires, je m'en bats les couilles et je peux pas même me mêler si nshobora kwimera muri ibyo bintu. C'est ta vie, ni vie wabanye naba, je ne peux pas me mêler. Ariko ce qui me fait chier, c'est parce que tu m'as attaqué, j'ai attaqué na kimwe. Utaratahura n'impamvu iki ngo uyu waravuze nabi je ne sais même pas pourquoi nakwemereye yuko nja kuri inuza je ne sais même pas pourquoi mais nimba naragukoreye nimba hari kosa no naragukoreye je suis désolé. C'est 2025 jewe shaka kuba ndi net hari kosa no naragukoreye ga madame Nukuri nakosa nkoreye jendi narikoze mu gutwarwa n'ibishobisho. Voilà. Kandi fizo novuga ni byo Shiremo ntaguciramo shiremo. Oh sorry. Okay. Dufana abantu. Okay. On a les droits de gufana abantu. On a toutes les droits de gufana abo dukeneye bose. Mais avant yuko ujiyo munchango chumutuka banza urondere source okay, qu'est-ce qui s'est passé kugira bajya abantu bankane. Je ndi umuntu wa mbere nafana ndi umuntu wa mbere na promotinga We Love Music
wowe utaraza be, wowe utaraza sheri, wowe utaraza bakwagiriza yuko ari wowe watandukanye. Wewe utaraza, moi j'étais umufano wabo, j'étais tout ce que tu veux. Bagitwagwa na nonze, je sais pas ujya nuzenya. Moi j'étais leur fan. Turakoranye n'indirimbo. C'est pas parce que musi na posé indirimbo twakoranye naka ngo cubipinga ngo oh ngo yaramupinga, non. C'est mes frères Fernando, Mélaline, c'est mes frères. J'ai les droits de couvrir les canangura les nouilles et après peut-être après 6 mois changi dasha ukora na nouilles agne. C'est mes ariko wachi ujanga uruchurajija. C'est pas bon. C'est pas bon. Nimbara abantu bagukoroze bagizene, c'est pas bon. Ni bon. Ndajeje mugabo kimwe gusa nshaka kubwira nta kibi kirimo, kuko iyo hari kuba hari kibi umuntu yakudugije nawe nye kumubloka, urazi ko bishoboka naye kumubloka nanje nkakubloka, ariko nta kibi. Mureke kuza muradu shiramo mutubibamo ikibi ngo ujya anye ntagukeneye, ujya anye afana na no. Nimba je nkora korabona naka nuko mba nshaka yuko aho twebwe tutigeze tugeza abandi bahageze. Nimba nkorana ntuze na Melanie, ntibivuga yuko nashobora gukorana na DJ Fernando, ntibivuga yuko nashobora gukorana na ntuze na... Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Voilà, ndahejeje umbabarire mugabo umenye ikintu kimwe. Uranyumva? Ndakumva. Umenye ikintu kimwe. Sans rancune vraiment, sans rancune, ça je te le promets, sans rancune. Merci beaucoup. Voilà. Uruhu wanje kandi zogushigira kandi hari ndiho nagushigikiye kera mugabo nuko parce que wari mu diaspora utashaka kumenya. Moi je t'ai posté, hari ndimbo na posta. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est bon. T'inquiète, na mutima mubi uhari, na comment dirais-je, non, tout simplement na mutima mubi et tout hama ikintu kimwe. Le respect nico kintu gikenewe muri twebwe. Respect nico kintu gikenewe muri twebwe. Merci beaucoup, ndahejeje. Je ndaryohewe kwanza kubona muhejeje neza mu mahoro n'umutekano. Ni ibintu vyiza burya iyo ubona ko wakosheje. Gusaba ikigongwe ni ikintu ciza. Benshi barabona yuko gusaba ikigongwe ari ibintu vyo kumenga urigayishije, ariko nta kintu kiryoshe nko gusaba ikigongwe ukacemererwa, kuko n'imbere y'Imana acafuta rijya kosa wamukoreye. Sinzi ko ngaho mugitahura. Je vraiment ndaryohewe kubona ingene Lisharon ashoboye kwemera ikosa agasaba ikigongwe ku muntu yagira iryo kosa, uwakorewe ikosa yemeye kumubabarira. Ni ibintu vyiza
biheze mu mutekano nankere nizere yuko ubucuti bugiye kubandanya no gusoneranira no gusapotingana nkuko kuko mwese musanzwe muri n'abaririmbyi imbere urumva je nibaza ko ni bon mwejeje neza vuba natwe rero twazitumiza je nibaza yuko Fizo nimba yushobora kutwemerera yuko tomureka karuhuka kuko urabona bugira buce oya ikintu kimwe ego c'est vrai n'amasaha menshi tuko turaganira kandi ivyo tuwaganiriye nk'abantu bafise umutima nk'abantu biyumvira hari icigwa twakuyemo twese ngaha ivyo turiko turaganira sivyo hari abantu tugura ama live kugira ukunuku mugabo ndizera yuko hari ikintu twakuyemo hari ikintu vraiment moi vraiment nukuri j'espère ça hari ikintu twakuyemo ego so ikintu kimwe nuko ibintu byose tuba twaganiriye nuko twobizirikana ku mutima nuko tubushyira ku mutima ntibibe icyicaro amajambo canke iki n'iki sivyo twavuganye hari abantu twavuga ati okay sawa uku vyagenze uku kandi jewe ico niyemeje nuko twoganira peu importe tuganira kuvyerekeye umuziki ndundi parce que jewe je ndiko ndaja mu bigero est-ce que abantu twasize inyuma bameze gute niho ko mu DJ wose ari mu bigero nyine kwa nakamupa example kwa DJ Shangani Mushenge shani niongea naye jana voilà Mushenge so tunafanya nini ni question abajije ya Mario tunafanya nini peu importe panaweza kwa wako banabielewa na bangine habielewi me bale wenye hababielewi ikwe motivation yetu peu importe ivyo tuba twaraciemo peu importe je sais pas quoi tukiri abana canke tuba tukiri je sais pas tuko turirondera etututututu ariko umuntu ategerezwa kwilibera mu mutwe wiwe akavuga ati ok moi ça c'est bon je suis d'accord et tout ariko aho tuko turaja so reka ndabashimire cane uko umuntu winze nga mwiyunze twavuganye antuka ndazi yuko même muri 80 canke 90% canke 100% hariyo nka muri 100% hariyo nka 10% twakuyemo ikigo that's true ego kandi ndabasavye nukuri kw'Imana tuze turavugana atagucinyizanya canke iki nimba hari umuntu yakoroganye avyemanje avuga ati ok peut-être moi à l'époque j'étais comme ça et tout mugabo vraiment je suis désolé narakoroganye rimwe na rimwe erega benshi aho bipfira benshi barumva isoni gusaba ikigongwe ku muntu wakoshereje niyo kenshi ibintu bipfira unasikia haya kuomba msamaha mtu mwenye ulikosea bita complexe d'infériorité hiyo ni unaweka dhambi mu roho mpaka unakufa nayo unaona Linda baby Linda baby aliye yacha wapi muri banga ko unumva amaji y'abantu batandatu
Eba, so naje nagira ndabasezere nongera ndabashimira. Ngoja peti. Ausikii watu wako wanacheka watatu. Bako wapi? Barinda. Ni very nice. Ntabwo ari Ni je. linda tu. Sikia. Bena wewe ulikuwa unaenda kufuta bangi. Sina sha. Sina nayo. Nyirankunda karibu. Mari, Yo, my We. brother. kaka acha tulale, tumeelewana. Yeah. Matatizo yote, okay sawa. Tuko wajinga si wote nini na nini na nini. Kitu chenye tunaweza kufanya hapa, tunaendelea aje, peu importe atuongee na ule jamaa ufanye nini, si ndio? Yeah. Yeah.